iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka cyane ko biba biriko biravugwa mu gisata ca politike. Na makuru kandi tuza kuraba kuri mwe biba biriko biravugwa irya nino kumbuga ngurukana bumenyi ndetse no mumenyesha makuru vyandika. Angelina Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yasanze Varisito Ndayishimiye ariwe mutegetsi w'akarorero mw'isi nzima. Ibi bikaba biri mu butumwa yashize ahabona abicishije ku rubuga rwe rwa X canke se Twitter. Ubutumwa bwanditse mu Gifaransa ariko tukaba twashimye kubushira mu rurimi rw'ikirundi. Uti umuryango wacu urakeje umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene icubahiro General Major Varisito Ndayishimiye ahakwije imyaka 5 arongoye igihugu cacu c'u Burundi. Ivyo waranguye mu kuzana impinduka mu bisata bitandukanye vy'igihugu nagakura vyabaye icitegererezo ku Barundi bose. Turashima uburongozi bwanyu ubw'akarorero n'ukuntu mwitangira igihugu cacu. Ni muri akarorero mu Burundi gusa ahubwo mwakabereye Afrika yose n'isi nzima. Kuri uyu munsi w'intibagirwa turabipfurije inguvu no kudadebukirwa kugira mubandanye imbono yanyu y'u Burundi buteye imbere. Turabishimiye. Bamwe bati ese koko Angelina Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yabavuga Burundi tuzi canke avuga ivyahindutse mu rugiwe. Tugiye nko mu gisata c'ubutunzi gusa umuhinga Dr André Nukwigize aherutse gushira habona uko Burundi bwari bwifashe mu gihe President Nkurunziza yapfa mu mwaka w'ibihumbi 2020. Ubwo no kuvuga muri ruheshi kuwa mwaka nuko Burundi bwifashe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 inyuma y'imyaka 5 Varisito Ndayishimiye ari ku butegetsi. Uti mu mwaka w'ibihumbi 2020 umwimbo wose w'igihugu ugaburiwe abanyagihugu umurundi wese yari kuronka amadolari amajana 260. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 yoronka amadolari amajana 245. Kandi nanone mu mwaka w'ibihumbi 2020 abafatwa ko aribo bakene banyuma mw'isi bangana na 65% kwijana y'abarundi bose. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 bakaba bangana n'ibice 75 kwijana y'abarundi. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 igihengeri mu mafaranga leta ikoresha cangana n'ibice 11 kwijana c'umwimbo wose w'igihugu, mu gihe muri uyu mwaka igihengeri mu mafaranga leta ikoresha kingana n'ibice 23.5 kwijana. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 kandi ideni ry'u Burundi ryangana n'ibice 60 kwijana yo mwimbo w'u Burundi, mu gihe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 ideni ry'u Burundi ringana n'ibice 74 vy'umwimbo w'u Burundi. No kuvuga ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 ideni ry'u Burundi ryiyongeye ko ryikwije incuro 10 kwijana. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 kandi igihe Petero Nkurunziza yapfa iduga ry'ibiciro ryari ku bice 7 kwijana, mu gihe muri uyu mwaka iduga ry'ibiciro riri ku bice 40 kwijana. Nukuvuga urugero umusomyi w'umurundi yatakaje ko ubushobozi bwo kugura ivyo akeneye. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 kandi nanone Uburundi bwaronse ifashanyo zo kwiteza imbere zingana n'imiliyoni amajana 180 z'amadolari y'abanyamerika, mu gihe muri uyu mwaka bwaronse miliyoni amajana 380 z'amadolari. Mu mwaka kandi w'ibihumbi 2020 abanyamahanga bazanye imitahe ingana n'imiliyoni 25 z'amadolari y'abanyamerika, mu gihe muri uyu mwaka bazanye miliyoni 24 z'amadolari. Ibi bikaba vyerekana ingene igihugu cagabanije kwizegwa. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 kandi niho tukiri idolari ryavunjwa amafaranga igihumbi amajana 915 y'amarundi ku isoko yari hafi ibihumbi 3. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 idolari rimwe rivunjwa amafaranga ibihumbi 7 amajana 5 y'amarundi. Muri uwo mwaka kandi w'ibihumbi 2020 Uburundi bwaba bubitsa amafaranga yo kugura igitoro gikoreshwa ukwezi, mu gihe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 Uburundi bubika amafaranga yo gura igitoro c'imisi 18 gusa. Twibutse ko no mu gihe c'intambara na embargo no kuvuga ibihano vyafatiwe igihugu c'u Burundi, ico gihe Uburundi bwaba bubitse igitoro c'amezi 4.
mu mwaka w'ibihumbi 2020 kandi naho cari igihugu kigira 165 mu kujya ibiturire, mu gihe muri uyu mwaka ari igihugu 172 ku bihugu 180. ni ukuvuga ko ku ntwaro Ndayishimiye igiturire cari monogoje. Twabaye mu bihugu 8 vya mbere mw'isi vyamunzwe n'igiturire. Aho nituvuze ingene abarundi bamaze imyaka 5 ari ivyankenerwa baronka bigoranye cane, harimwo nk'igitoro, isukari, ifumbire, akayeri, rimwe na rimwe eka n'ibindi tutodondagura. Muti mu vya politike ho tuvuga iki? Muri iki gisata abarundi barumiwe. Intwaro y'umugambwe yariganje. Uburenganzira bw'abarundi bwarahonyanzwe bikomeye, abaharanira agateka kazina muntu nta kibanza bafise mu gihugu. Amaradiyo hari ivyo kizira ko avuga, abantu baheza umunyororo bakagoma bapfunzwe, abarikuwe n'ubutungane bagoma bapfunzwe. Documentation no kuvuga SNL n'iperereza rya gisirikare vyarihaye bara mu kunyuruza abantu bakabugwa irengero ryabo. Umugambwe ugira kabiri ntiwarekuriwe kwitoza ubusuma mu matora bwagenyuje ku rugero rutigeze rubaho mu Burundi. Imvugo y'akamaramaza mu kanwa k'umukuru w'igihugu, igurishwa ry'abasirikare b'u Burundi mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho bagiye nk'abacangero, ariko impembe ikaba Ndayishimiye n'abandi bategetsi bo hejuru n'ibindi vyinshi. Ariko Angelina Ndayishimiye we ngo ntarira ubusema, ngo nta wundi mukenyezi w'umukuru w'igihugu yari bwagira ububasha mu Burundi nka Angelina Ndayishimiye. Uyu ategeka leta ku buryo yagumye ahanganye n'abashikiranganje ba mbere, amatwi adusumira ubu ngo ashaka umushikiranganje wa mbere w'umukenyezi ngo niwe yomworohera kurusha Bunyoni na Nderakobuca. Niwe mukenyezi w'umukuru w'igihugu kandi yahawe ibiro na bije. Niwe mukenyezi w'umukuru w'igihugu wa mbere yama mu mahanga, avuga mu myambaro ya mbere izimvye. Ku munsi umwe arashoboye kwambara miliyoni 200 z'amarundi. Abana n'abajyango biwe barahawe ibisata vy'ubutunzi bigarurira. Musaza we atazwe muri politike ahejeje gutorwa mu bashinga amateka. Niwe mupfasoni w'umukuru w'igihugu ashobora gutanga amategeko mu iperereza. Niwe wenyene kandi yiswe ina Burundi. Mu gihe umugabo wiwe ngo yahayira abarundi kafise ibigega vyuzuye amatoni y'ibipfungurwa, nticabujije ko ategeka ko amafaranga yo gusuma ku kirimba c'umukuru w'igihugu arwizwa kabiri. Ubu basumisha imiliyoni 2 ku munsi. Amafaranga y'ingendo mu mahanga aguma nayo yongerezwa. Angelina Ndayishimiye niwe mukenyezi w'umukuru w'igihugu yubatse kujana mu rugendo muri Amerika. Abana bose, nyina na se, abo bavukana bose baramukazi we n'abaramuwe. None ga yemwe ngo kuri we harundi mu perezida yosumba umugabo wiwe mw'isi nzima. Benshi mu barundi iyo wumvirije iryo bagona cyane cyane kuvyo bavuga kuri ubutegetsi bwa perezida Ndayishimiye, bamwe baratinya kugira ico bashikirije. Gusa kandi abandi nabo bakavuga ko nubwo batabivugira hejuru bakavuga yuko ugeranije ko ibintu vyama bimeze mu myaka iheze, ibintu vyonyutse cyane, gari naco ikintu gishobora kuba carateye injyane mu mugambwe CNDD-FDD, aho babona ko bamwe ku ruhande rumwe bigwiza ko amatungo mu gihe igihugu co caba kiriko kirahombera. Mu yandi makuru, mu barundi benshi haribonekeza umuco mubi w'ubwiyorobetsi, aho usanga ucankurya afise ingeso mbi runaka ariko akayinyegeza iyo ari mu bandi kugira ntibahinyure akamuri kumushaha. Ariko iyo ari mu bo yisanzura ko yibwira ko bahema umwuka umwe, kamwe kamuri ku mutima aragasesa ku munwa. Igihe basokuru bagwanya kavamahanga yari igarurira igihugu cacu kugikenye, bari bifuza ko ababo bosubira kumva akanovera ko kwitwa abarundi mu Burundi bwabo. Ntibari bazi ko gutsinda icabirukankana vyoroshe gusumba icabirukamwo. Ico ciruka mu mitima y'abarundi benshi ni umugera w'amacakubiri, yaba y'ubwoko, ay'intara n'ay'amadini. Gukumirana bifatiye mu ntara n'amoko, benshi bagiye barerekana ishaka ryo kubigwanya, ariko kwinubana bifatiye ku madini benshi birabiye hejuru kandi ari wo mugera umaze gutsimbatara cyane mu barundi benshi. Ivyo vy'amadini vyazanywe n'abakoroni kuko basokuru ntavyo bigeze. Baremera Imana bisunze ibibakikije, babona ko hari uwabitunganije uko bimeze, bakagira kiranga kirumweru, bizera ko abaserukira kuri iyo Mana. Umukoroni amaze kudusesekaramwo yadutegetse kwemera ivyo we yemera, avyitirira kuva mu bupagani no gusirimuka. Bakava amahanga kuko ari benshi
murantunge bisuragura mu bihugu vyacu, bamwe bigishije ibi abandi bakigisha biriya. Nico gituma uyu munsi dufise injonjo z'amadini kandi yose avuga ko ayoboka Imana y'ukuri. Icyo twese twemeza nuko twaremwe n'iyo Mana y'ukuri, kuko ntawa zukurutse ava mu kuzimu bufuku canke uwakorotse ava mu kirere nka Mana. Tuza ku isi mu nzira imwe yo kwibarukwa. Igihe twese twashika kuri ino si, bose batwita ko turi abamarayika, ariko ko umuntu yigira haruguru kugeza aho atangura kwifatira ingingo akihenda, agahitamwo kundi kwemera gutandukanye nuko abamwegereye bafise. Baca bakwambura bwa bumarayika murantunge baca bakwambura bwa bumarayika baguha kivuka, bakakwita shetani canke uwazimiye kuko utabona ibintu kumwe nabo. Nubwo bitavugirwa hejuru, kwibwira ko ari wewe uri mu nzira yo kugeza aho wumva ko abandi bose ari ngombwa bemere ivyo wemera, nico kimwe no kwipfuza kugira abandi abaja. Nkuko benshi babivuga ngo umuntu ameze gutyo aba yumva ko atakiri ubusanzwe, ahubwo aba asigaye yikanga ubuhangange buhakwa gushikira ubwa ya Mana avuga ko yemera. Ngo biguhera rero kumva ko wotumbereza abantu utaranye mu nzira wewe ushaka, mu gihe wabaremye aba yarabaretse uko abibona. Ese uba wumva urinde, mwene nde, wazananye nande? Ntawe ushobora guhindura umuntu kiretse uwamuremye. Kubwo amacakubiri y'amadini rero harabemeye gucurika kahise, bagira abo bakuramwo mu bagize uruhara mu guharanira intahe yo kwikukira, babahoye ukwemera kwabo, nkaho wogira ngo kubemanga ni ibitera soni. Muti ni gute Imana ari guhezagira uko kwikukira ngo kugire akamaro mu gihe abari baguhagarariye bari buzuye ibari ry'amacakubiri mu mitima, bakigizayo bene wabo basangiye ikivi mu bwiyorobetsi butagira izina, babahoye ukwemera kwabo? Ijambo ry'Imana riratomora ko Imana itigera yakira ibisabisho canke amaturo y'abiyorobetsi. Uti ni gute wiyita umugororokera Mana kandi umutima wawe wuzuye ingesi z'amacakubiri, aho uhora abandi ico bari? Imana irakuvuma ku buryo n'ico ukoze ko cose kiba kivumwe. Kubw'uko rero twamye dushira imbere indongozi zigwaye uwo mugera w'amacakubiri, ngo nico gituma tutigeze turuhuka. Gucurika kahise ugafata uruhara rwa bamwe kubw'amacakubiri, ngo nico kimwe no kunyaga itunga ryabo. Ubwo koko wojya ukaryama ugatekanirwa mu gihe amabondo yawe abogaboga ibinyagano, ukizera ko ya Mana wita ko usenga izokureka uko. Ngibi vyago abarundi bamwamwo ubwicanyi, kigoyi, ibiza n'andi mahano, ngo ni ingaruka z'uko benshi muri twebwe twuzuye amacakubiri ariko twiyorobetse. Ngo niwaba muri wowe ugifise amacakubiri ayo ari yo yose, ukumva ko wohora mwene wanyu ko arimwe canke ivyo yemera ibi vyago tubona ngo ari ingaburo ikubereye, niko ngo kandi niko hari abagwa mu mporero. Gari kuzirikane ko niwahora ubucankuriya ukwemera kwiwe nawe ejo bazoguhora ubwoko bw'amazuru canke baguhore intara uvamwo, kuko inkoko ugerereye ko abandi nawe niyo ugererwa ko. Iyi rero akaba ari impanuro itangwa na bamwe mu bazi vya politike kandi babirabira hafi, babona ko ibi bintu vy'umugera w'amacakubiri canke ivangura rishingiye ku ntara n'ibindi vyinshi ataho vyoshikana igihugu, uretse kugisubiza inyuma gusa no kugiteza ibindi vyago bigiye bitandukanye, kandi vyose nubundi ivyama bisubiza inyuma igihugu. Mu yandi makuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, reka tuyabanarize ku bindi biriko biravugwa ku bindi bimenyesha makuru bitandukanye, aho muri kano kanya biriko mu kibanza Hambode Forum kiri i Berlin, hari ibikoresho ngo ndangakaranga vyibwe i Burundi birenga 400 hamwe n'ibisigarira vy'imibiri y'abarundi ba kera bigera 10 biri muri musée ethnologique ya Leipzig mu gihugu cy'Ubudage. Ubudage nabwo rero ngo buritegure gusubiza ivyo zose Burundi mu ntumbero yo gukosora amakosa yakozwe mu gihe cy'ubukoroni kugira ngo habe ukwiyunga kw'ivyabaye muri kahise. Nkuko amakuru abivuga ngo no mu gihe cy'ubukoroni bw'Ububirigi ibikoresho ndangakaranga vy'agaciro gakomeye birimo ibikoresho vyo kwikingira mu maso, maske, ingoma, ibishushanyo no kuvuga statue, ivyandikano vya kera n'ibindi vyinshi vyafatwa canke
togwa hanyuma bikimurirwa muri musée ya Terre yahavuye yitwa Musée Royal de l'Afrique Centrale, ubu ikaba yitwa African Museum kuva mu mwaka wa 2018. Haharurwa rero ibikoresho ndangakaranga bo nibisigarira vy'imibiri y'abasokuru 180 vyaturutse mu Burundi nkuko nibindi bihugu vyabibigize. Ubu birigi rero bwerekanye ugushaka gusubiza ivyo bintu vyatowe mu gihe c'ubukoroni mu bihugu vyakuwemwo. Ngariko nanone hamwe ivyo bikoresho ndangakaranga vyogaruka mu Burundi ese vyoshikirahe ninde bikurikirana mu buhe buryo? Ubutwo akaba ari tumwe mu tubazo twibazwa n'umwigisha yanonosoye ivyakahise Eric Ndayisaba yibaza kubijanye n'itawukanwa mu Burundi ry'ibikoresho ndangakaranga n'ibisigarira vya basokuru. Ngaho rero amakuru ragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabi biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi cyane kwa biriko biravugwa mu gisata ca politike agateka kazi na muntu imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. No Muhuza TV Imana bahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.